Makuru kuri uyu wa 26 Ruhuma umwaka wa 2025 ishirahamwe Rona ryaramutse ritunganya ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru kugira ngo rimenyesha abarundi muri rusangi cane abasanzwe bakina inkino ziganisha imigisha uko kino gisata cifashe mu gihugu cacu c'u Burundi. Tubanze tumenye Rona bwa mbere naho rigeze. Ishirahamwe Rona ni ishirahamwe rya leta ryashinzwe n'itegeko nimero 100 agakwego 45 ryo kuwa kabiri Rusama umwaka w'igihumbi 1985 kuva kuri iryo genekerezo gushika uyu munsi rikaba rirumanije imyaka 39. Ni rimwe mu mashirahamwe yahawe uburenganzira bwo kwitunganiriza ibikorwa vya misi yose bene ibigega vyaryo. Mu ntango ishirahamwe Rona ryashinzwe kugira ngo ritunganye inkino ziganisha imigisha biciye mu kudandaza udukarata duharugwa ngo hatombogwe ibitandukanye mu gihugu cose. Intumbero kwari kugira ngo buri mwaka uheze inyungu zivuyemwo zije gushikira ibisata bitandukanye mu gihugu cane ibisata mvabwenge, inkino n'imico kama be n'utugenegene. Inyuma y'imyaka 2 Rona yarasubiriwe gutunganya gushasha n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakwego ubusa 9 ryo kuwa 14 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi 1987 naryo risubirizwa n'itegeko nimero 100 akarongo 131 ryo kuwa 11 Kigarama umwaka w'igihumbi 1989. Kuva Rona ishingwa imaze gushigwa mu minwe y'ubushikiranganji bubiri. Gushika mu mwaka wa 2020 Rona yatwagwa mu bushikiranganji mu vyo bijejwe harimwo ikigega ca leta. Kuva mu mwaka wa 2020 Rona yahavuye ishikirizwa ubushikiranganji vyo bijejwe harimwo ubudandaji biciye mitego ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakwego ubusa 94 ryo kuwa 9 Munyonyo uwo mwaka nyene. Twibutse ko ishirahamwe Rona ryari giharije igisata c'inkino zo guhiganisha imigisha kuva rishingwa gushika mu mwaka w'ibihumbi 2000. Guhera uwo mwaka Rona yaciye itangura gutanga impusha kubikorera ivyabo kugira ngo bazane imitahe yabo muri ico gisata hongere hakinishwe ubundi bwoko bw'inkino butandukanye n'ubwo Rona ikinisha. Niho hatanga uruhusha rwa mbere muri ico gisata kwishirahamwe ryitwa Pefaco Industries inyuma y'isinywa ry'amasezerano yarihuza na Rona ku izina rya leta y'u Burundi. Iryo shirahamwe ryaciye rikorera ku izina ry'ubudandaji Lydia Ridike Burundi ricarikinisha ivyuma bikoresha ibingorongoro bitwa mu gifaransa machine asu. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 ayandi mashirahamwe yigenga yahavuye yitura Rona asaba impusha ziyemerera gukorera muri ico gisata. Ayo mashirahamwe yaje akinisha cane ivyinkino z'imipira y'amaguru n'ibindi. Ushika uno munsi Rona imaze gutanga impusha zo gukinisha ku mashirahamwe agera kuri 15. Ariko rero mwayo mashirahamwe 15 umunani muri ayo akaba ariyo ari ku rubuga gushika uno munsi. Amashirahamwe 4 muri ayo yahavuye yugara mu mwaka wa 2020 ayandi 3 akaba ariko arisuganya kugira ngo asubire ku rubuga yitunganye neza ngo tuza kubashikiriza muri kino kiganiro. Mu mwaka wa 2023 ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu bubisabwe n'abajejwe intwaro mu duce dutandukanye bwarahagaritse vy'agateganyo ikinishwa ry'inkino zihiganisha imigisha mu mazu ayo mashirahamwe yakoreramwo mu gihugu cose. Intumbero ikaba yari kubanza gutunganya neza uko ayo mashirahamwe yitwara muri ico gisata kuko hari hagaragaye ko ayo mashirahamwe atubahiriza ivyitonderwa nyamukuru muri ico gisata nko kudakinishiriza impande y'amashuri canke ibindi bibanza bishikwamwo n'abadakwije imyaka 18. Iryo hagarikwa ryakoze ku mashirahamwe akinishiriza ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyo ngingo rero ikaba n'ubu ikiri mu ngiro mu kurindira ishigwaho ry'itegeko rigiye kugenga ico gisata.
mu ntumbero yo kwitegurira bwite ihindurwa ry'ishirahamwe, Rona yahavuye ihagarika idandazwa ry'udutike duharugwa ariko twita ticket de grattage mu gifaransa, ica yihutira gutegura amategeko agiye kugenga Rona be n'ico gisata. Ayo mategeko rero akaba aza yarashikirijwe inzego ziyemerera kuja mu ngiro kugira ngo ziyahinyanyure neza. Vuba cyane rero haritezwe ko Rona ihinduka ikaba urwego rujejwe kugenzura itunganywa ry'inkino ziganisha imigisha mu Burundi twita Agence de Régulation des Jeux de Hasard. Narijya itegeko shikiranganje nimero 150 agakwego 540 agakwego 118 ryo kuwa 31 umwaka w'ibihumbi 2024 gerekana uko amashirahamwe akorera muri ico gisata atozwa uburyo buvuye mu gukinisha bene izo nkino. Tubamenyeshe kandi ko muri uwo murongo nyene Rona ubu ifise ubushobozi bwo gukurikirana ikibiriraho ibikorwa vyose ayo mashirahamwe akora, agaheza akarihishwa amafaranga ajanye nayo binjije. Ivyo bigakunda biciye mu gukorana n'ishirahamwe B&N Partners byazanye ivyuma n'ubuhinga bihanitse mu kugendereza uko ibijanye n'inkino n'izo zitozwa uburyo buvuye mu gukinisha, hisunzwe amasezerano nimero 5 akarongo ARCP akarongo 2024 yahuje leta y'u Burundi n'iryo shirahamwe B&N Partners. Ngomenya ko ikoreshwa ry'iryo vyuma bishasha vyazanye akarusho kanini cyane mu bijanye n'ubutunzi bw'amafaranga bwinjizwa na Rona ugereranije n'ubwahora bwinjizwa imbere y'ayo masezerano. Amashirahamwe yemerewe gutunganya inkino gushika ubu kuri uno mwanya nyene amashirahamwe yemerewe na Rona kandi ari ku rubuga nayakurikira: hariho Lydia Ridike Burundi, hariho Vietere Burundi ifise Lumiloto na 1tbet, hariho Advanced Group, hariho Raisibet, hariho Kings Investment, hariho BBL Capital, hariho Bubet, hariho na Lidwin Burundi. Aho haca hiyongera ko ayandi mashirahamwe yari yarahagaritse mugabo aharuka kutumenyesha ko agiye gutanga ibikorwa vuba. Ayo nayo ni Loto Burundi hamwe na B Hospitality. Ishirahamwe Samalots ryasabye guhagarika ibikorwa mu kiringo c'amezi 2 kugira ishobore kwitunganya neza ngo risubire ku rubuga. Ishirahamwe naryo Somali Tires isanzwe yarahagaritswe vy'agateganyo ku mvo zo kutubahiriza amasezerano afitaniye n'ishirahamwe Rona. Amashirahamwe nayo nka Bunga Bet 257, Xin Long Tombola na Lee Game nakiri mu vyo Rona iharura kuzogaruka ku rubuga kumvo rimwe ryose gisangije. Rona yifashe gute mu iterambere ry'igihugu? Ishirahamwe Rona iruhande yo gutanga impusha zo gukinisha inkino ziganisha imigisha be no gukurikirana ku umunsi ku wundi uko ico gisata cifashe, rirasahiriza mu kigega ca leta rikongera rikanashigikira utwigoro twa leta mu bijanye n'iterambere ry'igihugu n'abene gihugu. Ni muri iyo ntumbero nyene Rona yafashe ya mbere mu kwitabira kamo kanyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ko kuwa 27 Kigarama umwaka uheze, aho yahamagariye inzego zose z'igihugu be n'amashirahamwe yegukira leta kwerekana umugambi w'iterambere wihuta worangurwa mu minsi itarenze 100, ico twokwita mu gifaransa initiative à résultat rapide pendant 100 jours. Ishirahamwe Rona rikaba rero ryaritabiriye ako kamo mu gushigikira leta yacu nimbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060 mu gushigikira igisata c'indero aho rizoronsa amashuri intebe zigera ku 500. Vuba rero tuzosubira tubatumire kugira ngo dushikirize ku mugaragaro ivyico gikorwa turiko turarangura. Ico naco tuzokirangurira muri Bujumbura hamwe na Bubanza. Mu gusozera turagabishije abakinyi be n'abarundi muri rusange
kuri ibi bikurikira: ko kizira ko hogira umuntu canke ishirahamwe ryiyadukiza gukinisha inkino za tombora batabanje kubirekurirwa na Rona. Aho duhagaze cane cane ku mashirahamwe asanzwe atunganya amatombora yuko imbere yo kuyatunganya yosaba impusha Rona kugira irabe ivyigira ikore ko bivyemeye n'amategeko hama ibahurusha. Aha twovuga nka Brarudi, Econete Leo, Vietere Burundi, ETS Radak n'ayandi asanzwe atunganya kenshi bene izo nkino. Uzofatwa arenze kuri ivyo dushikirije aho hejuru azokurikiranwa n'inzego zibijejwe aheze ahantu vy'akarorero hisunzwe